nitwa Rivuzimana Jean Marie Vianney mvuka ari Karusi muri komine ya Bugenyuzi. Hama ikibazo ciwanje ku kintu kijanye n'imigenderanire ni kibazo twakuranye mu mashure n'ubu tutaratorera inyishu. Twari twarindiriye umwanya kuzoshika kugira turabe yuko twokibabaza. Iki kibazo rero nubwo ndagitumvereje kuri mwebwe nyakubahwa ngira na ministre ajejwe ivy'imigenderanire ngira nawe naraza kugira icyakimbwiyeko guko muri rusange twakigize nk'abanyeshure turi muri lise hari Ikarusi hama turakiburira inyishu none no musimana irakunze ndagishikanye. Ico kibazo kivuga giti dufise igihugu cy'u Burundi cikukiye kuva mu 1962. Iki gihugu cagumye mu gitoto c'abantu bagumye bagihe imfashanyo gushika naho vyaremye igihengeri mu mitwe y'abantu bakareka gukora nkuko mwabibonye tugiye kubidekuvura ari uko igihe cyamaze kugera kure. Hama izo mfashanyo baduhaye zaduteye amakenga guko kenshi zica muri ministere ijanye n'imigenderanire kugira ayandi ma ministere abi benefisi. Hama rero tukumva ati nkubu uye nkishira hamwe nka PNID canke FAO canke iyindi organisation internationale tiyageneye ifashanyo runaka igihugu cy'u Burundi. Ariko muri izo mfashanyo sinje kuza kuri financement nje kuri equipement. Equipement baduha ndavuga cyane imodokari nizo twe twafatiyeko. Imodokari twebwe twarihweje turaba mu rwego rwo kwivuna abansi nta modokari nimwe turigira tubona yanditse koti don dipinide do UNICEF. Twarihweje muri cortege presidentielle iyo do ntawe turigira tubona, ariko tukabona imodokari zo mu ministere atandukanye spesialema nk'ubuvuzi na education rimwe rimwe ugasanga iyo modokari yambaye plaque y'igihugu cikukiye mugabo avec un grand logo dotere ONG. Twe kibazo cyacu cavuga giti none ko na Bibiliya baje kutwigisha ijambo ry'Imana batubwiye bati ico kuboko k'ububafu gukoze ukujyo ntikubimenye niba ari iciza. Ni gute baca bashaka kuguma batwambitsa amarogo yabo ugaje usanga bica biterana na plaque y'igihugu cikuki gutyo ugasanga ku masatelite yabo babona yuko ministere runaka nibifise imodokari 10 zitana arizo bayigabiye. Nenya kubahwa umuco twe twagomba gusaba baro nubwo twadufise utundi duterano mu by'ubutunzi twabirenganye reka ducunguze umwanya umwete murakoze. Murakoze cyane uvuze ikibazo naje mpanama niyumvira. Reka ndabakarorero aha mubona abarundi ivyo turirana n'ivyisha abandi baririra. Hari igihugu kimwe nabonye gifise ishure risakaje ivyatsi, hanyuma umuntu yarahari ndamubaza nti iryo ni ishure? Ati ni ishure. Kuri iryo shure nza mbona hari hakagunguru kamwe bavoma mw'amazi, abagunguru kanditseko UNICEF. Hanyuma ndabaza wari kwaranyereka iyo foto afotora anyereka ni none nikajya kagunguru mbona ntinakiki ngo akangone ngo ni UNICEF yakazanye ngo abana baze baranywa amazi ngo ngaha bavoma. Ucu usanga handitse ngo dodo UNICEF, no kuvuga shuri ryose ni dodo UNICEF. Hari handi uzobona baza bakubaka nk'ama amatoilette kwishuri ukazubona afishe kwibarabara ngo projet financé par UNICEF. Iryo shuri ryose ucumenga ni UNICEF yaryubatse. Igitwegeje rero asanga ikintu kimaze imyaka 5 ukarondera ico kintu kiharuka kibura. Sinzi ko muraraba hari ahantu hakiri pankarate yanditse ko prebu, ntaho murabona handitse prebu. Ugiye ukarabe ico kintu cha prebu ngaha n'igiki ukakirondera ukakibura. Uko abivuze hari ibintu byo gusamaza abantu kugira mu muzirikanyi mwame muzi yuko ari umuntu ababeshejweho mwumva ko mutoshobora kubaho atarimwo. Mu Burundi dukanujwe n'iki burya aje namvuga mu 2015 bijya vyabaye n'Imana irabifisemo uruhara. Irabifisemo uruhara kuko Imana irashaka ko abarundi tumenya ko tutakiri mu by'ubwoko kuko baragerageje kudusambura baciye mu bwoko biranga.
mugabo umenye ko amakungu yose azi ko mu Burundi hari abahutu n'abatutsi n'abatwa gusa nta barundi bahari kuko nibo babiremantanije se abarundi baremantanije ivyo uwo muntu rero ategerezwa kwiyaranja ntumenye igihugu ico arico umva rero uri kuraraba hariho ibintu vyo kukuzimanganya mu mutwe wumve ko utishoboye mu 2015 abantu bari bazi ko inzego z'umutekano zitariho mu gihugu basanga zirahari ntibikunda kugira kudeta bijya byose rero baca bavuga ngo ntitugisubira kubafasha kuva 2015 ntibarasubira kuduha yamfashanyo ngo baradufashije ngo muri budget none tubayeho gute kuva ku 48 kwijana ukaja kwijana ahubwo nanone turabatunzi kabisa tuba dukwiye kwiyemera abarundi bakwiye kwikomera amashi kuko kubona umuntu yavuga ko guterera ibice 52 kwijana agaca avuga ati sinzobiguha azi kucupfa hanyuma ntupfe ahubwo je nk'ubu ndaraba amazu mashasha yubatswe kuva mu 2015 namwe ni mu birabe no ngaha mu gisagara muravye ibintu bishasha biri ngaha muri ubu Burundi duze ruguru amazu mashasha abantu bambaye neza kandi izo fasha zarahagaze nuvuga rero burya cari cigwa ubu rero niho twoca tumenya tuti uje agufashiriza kungene wifashije umuntu aje kugufasha ntumwankira mugabo si waje imbere wewe nguje inyuma ugufasha aje inyuma yawe mugabo abandi bashaka kuja imbere nico gituma uzubone uvuze ngo shaka ko ngo basi ko mushaka kumfasha mfasha kuri iki ntibemera bashaka ko bagufasha ico bashaka bo ivyo byose rero tube turabitegera umushikiranganje ngira ngo w'imigenderanire yo tubwiraho aho byananiraniye igituma banka ko badukurikira bagashaka ko ari twe tubakurikira je nuko ndabifata kuko barinze bagira icapa uri kukurikirabo nivyo ngaho tubwira ko hari ivyo murangira ngo muhanurane murakoze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kumijambo nongera shimira ujya mujene yabaje ikibazo nako mujene w'icabwenge ni kibazo kihari mu bijanye n'ifashanyo gufasha n'ibindi bihugu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza yabivuze nta gihugu cyaremewe gufashwa igihugu cyaremewe gufashwanya n'ibindi bihugu kandi nta gihugu cicana kibaho igihugu cyose kirafite ico gitanga igihugu kinaka kiduhaye ikintu nuko kiba gifise naco ico citeze kuri twebwe muri ibyo byo gufashanya amashami mpuzamakungu kubatora iyo habaye amatora n'ibindi ibijanye byo gushirako iyo baguhaye nk'imodoka bagaca bashirako izina ilogo y'ico gihugu canke yishira mu mpuzamakungu ni ibintu basaba muri ko muragiranira amasezerano ngo natwe kugira iboneke yuko twagize ico dukora dushire ko logo y'Ubuyapani logo y'Ubushinwa ku mfashanyo kanaka mugabo gusa ico novuga nuko kudufashanyo duto hari igihe uzubona bazanye nka ordinateur imwe canke zibiri hanyuma agaca basaba ngo haze RTNB haze umushikiranganje kugira ngo bayimenyeshe isi n'amakungu yose yuko bagize ico baduha narigeze kuvugana nabo dukorana mu rwego rwa leta shingwa bikogwa yuko nk'ifashanyo iri munsi y'umuriyoni kuvyukuri ata muntu yoja ngo aja mushikiranganje gutora ifashanyo nka bene iyo ntituba natwe twiyemeye Burundi ni igihugu abarundi tujya dukaravye murabona yuko kuva mu 2015 atamfashanyo turonka mugabo turacahema nkuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu zabivuze turiko turacuka nituze turizera yuva mu makungu ahubwo tuze turakora dufashanya natwe niyo ni nayo ntumbero iri mu mbona kazoza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi uko igihugu cyacu kizoba cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 niyo turiko turaja natwe mu 2060 tuzadufasha ibindi bihugu nitwoguma rero dufashwa n'ibindi bihugu ubu naho agira igihugu cyo dufasha mugabo turonke ibintu vyiteka tuze turiyemera nitwofata gufasha imfashanyo yero yose tugumana gateka k'abarundi abarundi munazi yuko rimwe na rimwe turiyemera murazi yuko umuntu ahaye imfashanyo nk'umuntu aji wawe uno munsi akaza kugemuriye vya gusa ukamwakira kwibaraza arashima mugabo yazana nk'inkono zibiri bukeye acavuga ati nyakirira muri saro yazana inkono 10 agashana no kuza mu cumba nico gituma rero
tuza turemera byose kuko usanga nabo bashaka kutwinjira mu byacu ku kwigenga kwacu gashaka kwinjiramwo kubera agize ivyo baduhaye ni nk'ibi vy'amatora ibi vy'amatora wasanga bavuga ati reka tubahe imfashanyo mutegura amatora mugabo hagera gutora nk'uduserukiro gira mukuru w'igihugu bakavuga urya si mwiza dushaka uyu kwera bashizemwe amahera murumva rero yuko mu bisata bimwe bimwe by'ubwigenge dushaka kwemera yuko baza barinjiramwo nkuko bashaka gushaka kwinjira mu vyumba turyamamwo kwera bagufashije murakoze nyine icubahiro mu kwigu cacu kuri ijambo